papa je yarankubita akambwira ati jiwe ngomba ndakuvune uvunitse ndakuvuza kubera indoto zawe gusa kubera gushaka gushika kucushaka yariko arakora son devoir je naciye mu bikomeye gose uno mwanya wawe ndakubitwa fresh we aragira igihe papa arabiheba hamwe yambwira ati jewe je nuzusho kundodorera ko je umwana w'umukobwa ndodorera ko jewe camvira papa wawe n'umukozi w'Imana muri Pentecote adoro Ziki tuamisha sababu za Pentecote numvyo ndirimbo mu mutwe mu Pentecote umukozi w'Imana uravyumva akaca ari umukobwa wiwe ariko amutahira ko satano ijoro rero jewe 2016 gutyo onye 2016 ndabandanya nko muri juin corantera kada uravyumva urabona gituma abavyeyi ibintu batabikunda mugiye muri ivyo bintu oya badakubwire sinigeze uzo dada uzo umvirize yakuririmba n'ivyo wanje gose umuryango wanje vraiment abavukanyi banje abavyeyi banje dada iyo ntakaba ndabafise sinza aho mba ngeze papa wanje yambwiye ati subira kwiga uri umwana wanje cege ari ryambere papa vyitwa ko tuvuganye amajambo ari deep ari profond uri umwana wanje sinaguhevye waraguye mu caha ariko ndi umuvyeyi wawe genda kwiga pour venger ton fils pour le bien de ton fils genda wige ni uzogarukana confiance kuri jewe ako gusa kace gahindura ubuzima bwanje bwose Hi my people, how are you guys doing? Nibaza ko mumeze neza bivaye numwe wese amasaha uriko mwaramutse canke mwiriwe canke ijoro ryiza nambugira uryame mugabo nibaza ko aho uri kurandaba uri hose uguwe neza umerewe neza sante imeze neza ivyumviro bimeze neza ubuzima bwawe bumeze neza bref vyose bimeze neza uko nanje ubwiwanje ndabasengera ndabashira mu gisabisho abakunzi ba Yagatech TV abakunzi ba Dada Dahli nizera ko bimeze neza so uno musuje kwiga kuririmba ngero bagira ndanda none turi kumwe na Gros Bébé shaka kumwita Gros Bébé afite amazina menshi reka ndamubwire yi présenter wenyene ndabaramukije nitwa Lydia ku mazina yanje abavyeyi bampaye nitwa Lydia je suis une mère célibataire banazira Gros Bébé ngeri ko nafite 100 kg d'amour voilà nduburi kazi uri basé à Bujumbura mais ne grandi à Gitega ni muhira ku bavyeyi banje mugabo ndi basé i Bujumbura niyo nkorera cane ya ni Lydia mwavyumvise neza Gros Bébé niyo nza kumwita canke apucu ndamwita icyo nshaka je nijeje rero ndabire kuri apucu ni jewe abandi mpuzo ko azosha bamwa no musiri kumwe na Lydia tugira tuvugane ku mwuga asanzwe akora wo kuririmba ariko muri kote ya karaoke parce que abarimba karaoke si bose barimba imiziki ija ku ma YouTube n'ahandi ariko nabo barafise ama challenge bahura nayo barafise indoto badashika ko canke bashitseko aho no musoro tugira tumwijambo nk'umwe mu baririmvyi kazi hano iwacu babikora neza cane akora vraiment karaoke nziza aririmba neza atubwire urugendo rwiwe rw'umuziki aho yatanguriye ahageze ama challenge bahuye nayo Lydia kibazo cambere kiravuga ngo ni ryari wamenye ko ufise impano yo kuririmba ivyo kuva kera cane jewe natanguye muri chorale y'abana muri Pentecote mu Magarama narifise imyaka 8 bo muramaze kuhoma ko abantu benshi baririmba bahera muri chorale la majorité y'abantu ego kubera iki en fait sindabitahura mugabo nibaza yuko avec l'éducation tuba turonka nibaza ko ivyo binadutuma tuba tugira inguvu cyane zo kubikora canke sinzi ngeno bivuga yego uratanguye umuziki uratangiye kuririmba muri chorale ufite imyaka 8 urabandanyije ni ryari carrière yawe nk'umuntu aririmba karaoke yatanguye vyaje gute waravitse igitondo kimwe ati jewe Lydia mina enda tunahimba canke n'umuntu yabigusunditsemwo vyaje gute ukuntu vyaje jewe ukuntu namye nkunda kuririmba ubwa mbere sinigera nibona ndiko ndaririmba mu miziki ya makaraoke canke iki narakunda
narifise ivyiyumviro n'ivyifuzo byo kuzoba umuririmbyi rurangiranwa tu vois rurangiranwa umwaka ca ndaba muri Pentecote ntituvyemerewe muri Pentecote ntiwemerewe gusohora indirimbo ziwawe uwemerewe kuririmba muri chorale bon sinzi ko ari jewe ntabizi neza mugabo je nakuze ku rusengero iwacu ntabona abaririmbyi bakora solo ari bonyene ntivyakunda rero nziko ndakura nkasanga ndiko ndatanga kuza ndakunda tuziki buke ndibuka ko narifise dukaye nazo ndandikamwe indirimbo hari zo mama yabonye arata muri toilette umwana je yaguye byumva nazo ndandika nazo ndadusubiramo ndi jenyene muga nkabona uturirimbo nko kuri RTNB barakunda gushaka uturimbo turyoshe nk'indirimbo za Kajanine nkaca ndaziga nkavuga ati indirimbo igihe kimwe nzo iririmba ahantu nyene mbonye indirimbo ukabona yuko nyene mpindutse nyene mugabo nkaca nibuka aho ndi mwana wo mu rushengero Pentecote mu rusengero ntibyaba bigikunze yuko ndabyinjiramo cyane mugabo haragera igihe ndiko ndakura ndava muri Pentecote kumviriza canke ziriya ndavayo mvuyeyo ca ntangura gusengera muri Vivante ico gihe ndibuka ko nifuje kuja muri chorale kugira nzoce ntangura gusohora murambabarira namaze bisigwa ka grippe mugabo ntivyakunze naho nyene bari bafise ama condition naho nyene menshi nisanga naho nyene ndabivuye waguye kenshi imana kucu wanje tu as fait le tombement Pentecote tombe Vivante tombe sinumva kirundi navuze igifaransa mugabo hama mu nyuma fin 2015 niho ico gihe niga kw'ishure gitwa Atene niho namenyana na Pisco Rugamba sinzi ko muzi Pisco me respect ni mukuru wanje cyane Pisco rero none aho ramubwiye uzonjane muri karaoke nkabwira na grand frère wanje nawe yari umusoliste ko twebwe vraiment famille yacu benshi n'abanyamuziki nubwo batabirimwo cyane babikore nk'umwuga papa yari umupianiste grand frère n'umusoliste ndafise umu grand frère umubassiste ndafise umupetit sœur aririmba urumva nuko bimeze rero nkababwira muga nkavuga ati none ibi bintu nzobihera hehe ndavyifuza muga nzobihera hehe igihe kimwe Pisco arambwira uzoze rimwe gusa urabi mugabo avant yuko ngenda ndibuka concert bigeze kugira bari bafise band mengo yitwa African Sound yari igitega kandi baririmba neza cyane vraiment cyo gitega hari umuziki mwiza ababebere abaki hakiri ya migwi nyene kimeze neza jewe nahora nifuza gushika igitega hama icyo gihe ndasaba uruhusha mama ndambwira ari abantu baje gutamba ibintu by'ikirundi ndashobora kujana na grand frère mama aranyankira ntibamenye ngene nacomotse naragiye ndasangayo grand frère ndamubwira ati mu telefone nka 22h amapere ya mama nyishe aguma telefone umwanya wose nta soni ivyo nibiki wadukanye je ko nakuze saa 2 waba watevye gose muhira utarashika couvre-feu sayine vyabaye nabi mama mapere papa mapere ndavuga ati yenje ndambara ibara ndamubwira grand frère basi mubwire ko ndingana turi kumwe ari ikintu mbona nagiyemo nta kintu kibi ndimo mubwire mama ashira mu telefone mama ambwira ati turaza gutahana nta kimwe ico gihe rero hariko araririmba chrétienne yarabihevye kugira vya karaoke ndaryoherwa chrétienne agira karaoke chrétienne ni mukuru wanje gose mu muziki naramwubaha gose chrétienne nyene chrétienne w'igitega none agirimba karaoke yarabihevye mugabo ntacu okay uravyumva ego ico gihe chrétienne yararirimbye ndavuga ati none ibi bintu vyari bibiro mu Burundi byari rya mbere je nshoboye kugenda muri karaoke uravyumva byari rya mbere kuva no baho nabibona urumva wamenga ndiko ndarota guhera ico gihe je ndatangura ndiga indirimbo n'inguvu nyinshi je ndavugana na Pisco rero n'ico gihe kimwe turagenda aho hantu hitwa muri ndayibagiye bakora impuzu muri ahanyi Gitega hari ahantu bakora ibintu vy'impuzu bahita gute Estis voilà Estis house bari bafise akabare rero niho natanguriye nkaririmba abantu bakaryoherwa
ico gihe rero ijwi ryanje ryari rimeze neza sinari bwa sarare ari bwanywe ibiyoga n'ibiyayuramutwe nta biyayuramutwe nigeze ntumbeshe uravyumva reka ko kanyinshi nzi ko kanyinshi ari ibiyayuramutwe savais pas ntako kanigeze okay acha ndiko ndarota amarero ndagenda nkaririmba turirimbo tubiri dutatu nkaca ntamuhira nashika muhira ngasambye saa 3 amakofe narakubitwa cyo muga ndavuga ati jewe ibintu ndabikunda kandi nagoma ndakubwira ko ico gihe jewe naririmba atamahera bampemba narimenya akamoto ko kugenda akamoto ko gutaha mugabo nkumva ngiye mu buzima bushasha nkumva ndabikunze ukora ibintu ukunda nari kunkora ibintu nkunda kandi nari ndabishaka nari inspiré ku rwego ntazi n'ingene rumeze nkagenda nkaririmba utwo turirimbo tungahe nkaca naho kugira abavyeyi bamenyere byarangoye igihe kimwe ca ndihati nashe 21h kugira abavyeyi bamenyere isomene bazonkubita kugira indi somesha na 22 bano mubibona suko vyibuha yari inkoni nyinshi jora rakubiswe yari inkoni nyinshi arakubitwa papa je yarankubita akambwira ati jewe ngoma ndakuvune uvunitse ndakuvuza bari indoto zawe gusa kubera gushaka gushika kucushaka yariko arakora son devoir ndabimushimira cyane wewe wari ku ndoto zawe kucushaka gushikako arabanerega tubabona muri hayi baje tuvuga ati to kabijya burofa nibamenye ivyo bintu mba mwaciye cyo gituma nababwiye ati je nzobazana kugira muze burabitubwira Bandaje naciye mu bikomeye gose uno mwanya wawe ndakubitwa fresh we aragira igihe papa arabiheba hamwe yambwira ati jewe je nzuso kundodorera ko je umwana w'umukobwa ndodorera ko jewe camvira papa wawe n'umukozi w'Imana muri Panekote adoro Zigitwa mise savuze Panekote numvyo ndirimbo mu mutwe Panekote umukozi w'Imana uravyumva akaca ari umukobwa wiwe ariko amutahira ko satano ijoro yambajije urabuze ico ufungura urabuze ico wambara jewe data Imana hezagira abavyeyi banje naco nababuranye naco nigeze mbura ubuzima bwanje bwose l'argent de poche sinabura c'était bien vyose vyari bimeze neza ariko uwo muziki sirako ndawukora kugira nca amahera vyo guca amahera ntavyo nazi ko amahera nagiye kubimenya mu nyuma wabikora kugira nyene uryo narabikunda narumva ko ndabikunda narumva ndabishaka vraiment uravyumva hama rero ndabandanya twagiye gutangura muri fin 2015 nko mu December ibintu bitagoye guhoyahoya uraswe twebwe Igitega nta bintu byinshi vyigeze biba abantu barabandanye basohoka iki chakiro cyarabandanyije amagana niko byaragabanutse mugabo c'était tellement différent ni voilà c'était comme si yapfuye nyene complètement la vie yarahagaze gato rero jewe 2016 gucyo onye 2016 ndabandanya nko muri juin coranera kada urabona gituma abavyeyi ibintu batabikunda mugiye muri ivyo bintu badakubwire abantu bose baja muri ibintu batwarinda ofati niyo imagination ko abavyeyi bafise bazi yuko ivyo bintu bituma utubuntu bituma utakaranga nico kibazo cene cyane kibazo za kubaza mu nyuma mugabo hariho image abandi abavyeyi bafise kuri karaoke nibaza ko a part y'ivyo urukuranyagira baraza kumva ko c'est pas du tout vrai ubu baramaze kubibona quand même si bose hariho nk'abana bakiri nk'abantu bafise abana bakiri bato ko barana ba 15 ans 16 ans bamenya talent à cet âge bagashobora kuja muri karaoke oya kuri iyo myaka na jewe naho no biharura oya kuko ndamaze ko bon urumva ko ufise experience ndabibayemo imyaka myinshi maze gutwara inda rero ndagira ibibazo papa w'umwana aramwihakana ndakomereka ku mutima mugabo urumva ubuzima burabandanya ico gihe cyose nari bwaheze secondaire naradubuye kenshi kw'ishure kwera sinobesha apuchu kandi pas parce que ndi kijuju sinigeze uzo dada uzo umvirize yakuririmba n'ivyo wanje gose azuyumvirize jewe kuri connaissance générale nukuri vraiment ntiwamenye mugabo naranka kwiga dada
wari kigaba dans nari kigaba fosana naranka kwiga je umbwiye kwiga vraiment wishakira umuziki gusa je oya biziki vyaje mu nyuma bwari ubugabo nyene busanzwe bukugosha ego navukanye je sinzi ngene vyo ndavuga ko abantu bavyibushe tutabwenge tugiye sindimo nitandukanyije nawe nitandukanyije nabo bantu na swati sindi muri bo nari nkiri muri seconde hama rero twarinda ndabandanya ndirimba afise inda gushika afise inda ya 8 mois wararirimba ufise inda ya 8 mois naraja kuri scène afise inda ingana gutya wow entre-temps wow depends ce que ça demande kuririmba gacha menya aussi ce que ça demande kuba wibungenze au fait j'étais quand moi je suis chanteuse née aussi nari obligée j'étais toute seule sinari nk'ibigitega by the way okay jewe naciye ndonka akazi Bujumbura sinzi umuntu sinzi ko ngene vyagenze abantu turaronka ikiraka cyo kumanuka cyo gihe twakorana n'abazaringo bari muri Bebere na Barno turaronka ikiraka cyo kumanuka kuririmba muri downtown urabona hajya mu Avenue de l'Université arama turaririmba turaryoherwa hama turaduga mu nyuma rero je bashobora kundondera uko iwanje kugira nje gukorayo urumva rero kashaka kambere kabaye muri downtown kuva igitega aho tuzi ko abantu batangura igitega bagakurira igitega bagabira umuziki igitega wararirimbye ukiza mu muziki muri kahaho kashaka gutwara kuri downtown ukabona bakongomani bato abapajuwi ni place de sakalantura konde yamboka ndakubujije pardon uravyo ndamanuka ndaririmba mugabo vyari bigoye deja kuririmba ufise inda ama repetition kwikubosa indirimbo burya kuririmba ari abantu bibaza ngo turiko turaririmba no kwiryohera basha urazi ko arakazi kagoye urazi kwiga indirimbo pas parce que iryoshe mugabo kubera uzi ko yoryohera abantu kandi abantu baraboyikunda voilà kuja gutanga umunezero nawo ushobora kuba udafise muri uwo mwanya uri oblige gutanga umunezero uri oblige kuririmba abantu bakaryoherwa bagatwenga bagatamba nawe mu mutima wumva wose aduka worira wo turika kwera umubabaro ndabandanya ndaririmba haragera ko nja kuvyara ndasubira muhira ntaho nari mfise ndabe Bujumbura nubwo yari kuba hari famille sinari kuja gukorera umutwaro ndagenda muhira ndavyara kome mira barakwakiriye wibungenze ugiye kuvyara mani yazakira abavyeyi banje ntibigeze bana cyangwa ndahora n'ikintu na kimwe amina mani bahezakira bro cyangwa umuryango wanje vraiment abapfukanyi banje abavyeyi banje dada iyo ntakaba ndabafise sinzi aho mbangeze kuko jewe mvyaye naragwaye cane ndamara 2 mois mu bitaro bangiriye opération araba infecté bansubiramwo kabiri umva c'était trop umva nubwo buzima uri toute seule uri mu bitaro ugwaye wimvira ngene ugiye kwirerana umwana c'était trop kuri jewe mugabo ndavuga ati nzobishobora akazi Imana yampaye ikintu kiremereye urazi igihe cyose nibwo nabambuza amahera navuga ati sije mbona ndakize ngende kuririmba ndaziko ntabura na famille wow c'est ça ndiko nazobura amata y'umwana naho nzohagarara kwibarabara ntihazobura umuntu amana 5000 avyumva ndabaho mugabo mu nyuma ca ndahagarika karaoke ndibuka papa wanje yambwiye ati pour venger ton fils subira kwishura wiki umwana yari afise 6 mois je ndasubira kwishura ndabitora cane ndibuka ko na exit nayitoye ndagenda muri UB ndiga entre-temps 2019 none warize university urayihetse sinayihejeje nari kwiheza gute oya narimba DJ nyene sawa pucho hama muraza kurambirwa na histoire yaje oya ni bon prends ton temps urazi gituma ndakubajije ico basi nshatse ufite ubazo ndiko ndakubaza c'est pour briser des tabous hari abantu bavuga ngo nta muntu yize yogira karaoke alors que je ndabizi yuko benshi muri bajya bafisa ama university n'abandi hari nabize bagira karaoke attention abastar abasani bambabarire sindabagaye mugabo twebwe biye by'abasani n'abaririmbyi ba karaoke biratandukanye abaririmbyi ba karaoke benshi ngahe Bujumbura barize kandi barize na university ya hari nabize bari muri karaoke ndabize ego benshi cyane kandi ari n'abarihiwe n'abarishishwe n'amahera bakura muri karaoke rero
turabigarukako hanyuma rero 2019 donc ndaciye guhera 2016 nasubiye kuja kuririmba 2019 après 3 ans sinanemerewe gusohoka sinanemerewe kwidagadura pas parce que babimbuza jewe nari ngifise igikomere kiremereye cyane kandi no jewe ubwiwanje deja mbaye muhira bariko baramfasha umwana jewe ndi kwishure amaca nsubira muri vya bindi nyene bambujije narumva ko warumva kuri redevable anga yo abantu bagufashije bakubaye iruhande ushaka gukora ivyo nabo byo tuma bahimba ya narabona yuko umenga no bandiko ndabatoneka nagira mvuge ngo ntuntwariranye ntunjaniranye vyagenze gute kugira ngo ushobore kuko nkuko wabivuze umwana baramwihakanye bitera igikomere uragwaye kubera wavyaye vyagenze gute ngo uve muri uwo mwanya urabizi ko ari abavyeyi benshi abagabo bihakanya abana baca bahagarika ubuzima baca bahagarika kubaho vyagenze gute ngo usubire guhaguruka ari bizya bumve nuko uja muri competition nka pre-musique uvuye muri ivyo bihe vyarakoroheye inguvu wazikuye bien umwana wanje ni inspiration yanje umwana wanje il est tout pour moi ndamuravye gutya gusa naca mbona ko mbere amahera menshi kwanze ntegeza kuyarondera nkayaronka ikindi naco ako kantu papa wanje yambwiye ati subira kwiga uri umwana wanje cyo ryari rya mbere papa vyitwa ko tuvuganye amajambo ari deep ari profond uri umwana wanje sinaguhevye waraguye mu caha ariko ndi umuvyeyi wawe genda kwiga pour venger ton fils pour le bien de ton fils genda wige niho uzogarukana confiance kuri jewe ako gusa kace gahindura ubuzima bwanje bwose gahindura ubuzima bwanje n'ivyimviro vyanje umva vyahinduye vyose abandi barabata urabizi abandi barabirukana bakabafata nabi jewe nanje nari umwana mu bandi malgré ivyo byose malgré izo deception iki abi wanje bobo ibahezagire ku rugero gushika kuri yamina vraiment rero ivyo biri mu byanyaspiye cyane bituma numva ntocika intege kandi uri soutenu par abavyeyi mais aussi kumaze bari bashigikiye mu caca nk'imikosa no kugushigikira mvuga ati naho waguye ugumura umwana wacu kuko hariho abavyeyi benshi bashobora kuba bako baraturaba ashobora kuba muri kano kanya afise umwana we yarakunda kandi yizeye yatwaye inda akumva umengo ndamaramaye naho nzosubira guca akumva umengo yomuta mugani wabona ico Lydia yavuyemo après ico ari uno munsi ukabona ushumwana we ari uno munsi ingene ahanda fier aba grand parents ingene abavyeyi be bamukunda na numva ngi video twikora ko urabona ingene gaba video muhire bakaza urabyumva kugira murabe shatse kubwira wa muvyo ubwira ufata decision atari yo kumwana we kwera yibungenze si vyiza kumushikira ngo yibungenze ariko agoma ari umwana kandi mbana mbavyo gito gitabwi wawe nuko bari bazi yuko ibito bizobaho so tubandanye uragiye urupiga kazi Ngozi ngenda ngakora Ngozi ngakora vendredi samedi ama dimanche ngaca nkora muri Afrika Igitega jeudi dimanche numva ndatangwe kuza ndaronka maronko duhera uravyumva utwo duhera rero kwa kunda abavyeyi barabamfasha urumva naje ndabagabanyiriza amasharge deje nafise abatoyi banje bari ku mashure ku ma université muri secondaire urumva deje nako ndabashiramo undi mutwaro nanje nanaheje ishuri cyose nigeze niga muri privé ubuzima bwanje bwose namye nigira ku catanu kweri kwa ndumwana w'umwigisha Umuvyo nabageze kunyereka tuko turaharura tuko tuvuga mera y'abana umwana we yiga mu wa mbere amera amaze kumukosoma kwera yiga privé cyatsangangana na mera yize kuva mu wa mbere gushika mu wa gatandatu wewe jewe guhera mu wa mbere gushika secondaire no harura amahera narisha n'imyaka nadubuye yose naradubuye bagabo naradubuye pe papa yarambwira tuwe kuri programmage merci uri muri babana abavyeyi barindira ko bahamagara bakababura bakiranda sigeze mbo hanyuma mu buzima bwanje bwose oya hariho abana abavyeyi baberekeje kuri programmation Lydia bararindira
bararindira ko babahamagara papa yabwira yambaza marche sur place ambonye marche sur place niko nyene yambaza ashabwira kugira baranira inzigo ngo ngo po mieux sauter il faut reculer genda usure widuburire mwana papa yavuga le contraire nigera avuga ikintu uko kiri ariko yavuga igihushane bera mama bavuga ibihushane mugabo baba bumvise ivyo bakubwiye maze genda usure kwishura usure widuburire mwana yoho ariko hanyuma rero ndabandanya mu nyuma ndazi no rero Bujumbura kuri université y'u Burundi ndiga aho ka université y'u Burundi ni karanja mu mutwe sinigeze niga mu mwonga murambabarira uri mu poire mugabo ayu poire is you a poire or is poire you waramoye shagi para bamwe naramoye nyene hari umuntu atagenda ajyanye atamoye okay nibikunda ushaka kuri UB ndagenda muri UB rero ubuzima bwari butanguye kugorana cyane kuko je nagiye ku ishuri umwana hageze ko atangura ishuri nawe ko naje yatanguye akiri karafise 2 ans et demi tegeza kurihigwa Minerval indi yategeza kwiriye weye sizo ndo mama wiwe papa mama ego nategeza kuri Minerval sinari concentre sinakushobora kwiga ntivyakunda avec la vie byari bigoye sinashobora kumara université Jakweri Mwenze kubera basi nibonye uribonye oya histoire zacho sizimwe reka oya mvuze ko ico c'amashure bon si wowe nyene ndazwara mère célibataire benshi hariho ama decision mu buzima ushira ngaha ndakeneye iki umwana akeneye urabona bica bigenda ngo wewe ucubanza ukashira hasi kugira umwana ariko ndashima Imana kuko bigenda kose Imana iraguhezagirira aho nyene ga Imana iracinzira aho nyene ya Imana iracinzira dada uko biri kose Imana iracinzira jewe nzoshenye nta ndababwiye ati kirazira kwiranda mu buzima oya khandaje ni ndumuntu ha khandaje ni okay je ndumuntu mu buzima ntigera niranda no harure nicuro maze gucika intege si kenshi kandi yandiko nshaka umuyange shaka kwinjira in deep mu byo nagenda camwe c'est pas nécessaire mais c'est nécessaire pour qu'abandi bagira cette envie de continuer nacho bumve yuko kizira gucika intege tant qu'il y a la vie il y a toujours de l'espoir hakiri ubuzima mu kirundi bavuga ngo icizere abari hakiriho icizere hama rero biranka ko ndabifatanya ishure twiga dusubirayo muri UB haragoye cyane wigusubirayo kuri kajyaga preburse kuri hinzu Minerval y'umwana guhemba umukozi umwana bakiri muto uvunwa amata kugira iki ivyo vyose tekerezwa kubaho uzasubira ku ishure yakutse je nivyo bambwiye ngo subire ku ishure yakutse camvyaro wa kabiri oya cisimo mu byo kuvyara pardon oya ben non sijase kuvuga ngo vyari wa kabiri mugashatse kubwira ubunya je ngira subire ku ishuri noro nk'umusponsor nosubira ku ishuri ndabishaka kandi naravuze yuko devoir ni haye je vais pas avoir 36 ans ntarayiza université gacha sanga sigaje mwimya tubandanye kiganiro nitubivuga vy'imyaka please kuko ndiko ndaharura sanze ntayo ngifise ufite kwa université ndiyo rero ndaraba cyo mwaka wa mbere shandayoberwa kweri para kuyoberwa bisanzwe abuju no classe mugabo sinishura okay tufate basiko yarafise nka 3 yareka 100 yareka okay sinaki juju nakubwiye warayoberwa kandi uretse n'ivyo ibintu ariko ndiga vraiment sinabikunda narabona tiko niga ibintu vy'indimi sanzo ndumuririmbi nta kibazo mfise mu Congereza nta kibazo mfise mu Gifaransa bien sûr que vyari vyitwaza kugira imbone yuko ntakwiye kwiga bijya bon biranka muri ko muratura umutima mwiza nasuye muri hira amashure école des champs irabahanze cyo kiga école des champs non merci jewe sinzova mu Burundi batayiza inga mu Burundi je navyo nzokwigira uri muri mwavuga ati jewe uva ngahanze imijitara kuri aeroport ego sawa tubaye babiri donc nzoguhebera on sait jamais amabira nka kombandanya kwera ubuzima bwari butanguye kugorana vraiment byari bingoye
ico gihe narafatanya kuririmba nkafatanya kudandaza impuzu ico gihe narya amakomisiyo bampa ikintu citwa umufyeto urakizi hama rero ca ndatangura rero kuja mu miziki jewe sinovuga ko ari mikoshi sinovuga ko atari isaha y'Imana itaragera gushika n'isaha imyaka ndabinkoza akazi sindabitahura mugabo jewe sinigeze ndonka chance yo kuja mu maband ngo bankunde nje mu maband sinzi abandi baje barabashuhira bakashira mu tuband bakagira iki mugabo jewe iyo myaka yose dada iyo myaka yose nagihe ndaririmba band ya mbere nayigiyemwo muri 2023 band ya Fizo niyo band natangiye kujamo mu nyuma twakorera muri zonzi mu nyuma birahera canja muri band yandi mwaka ndamarayo umwaka urenga ca ndasubira kwikorana mu nyuma bivanye abantu mukorana arigiye mudahuriza ku bintu hama bigahera izinzo band maze kuja mu buzima bwanje zonyene et pourtant namana utuntu twiwanje inkora ugasanga abandi dukorana benshi nabo ntazi jeyo baranzi sinzi gituma bamenya umugabo bari banzi ko ndumuririmbyi soit ko ndumuririmbyi mubi canke mwiza sindabizi umugabo bari banzi ico nzi coco bakunda kumbwira arimwe muri bamwe bakunda kumbwira Lydia wowe uraririmba neza mugabo ufise ingorane ingorane yihe amanyama yo jena yavukanye afise amanyama kumvugira ibintu nigeze mvuga kwangana sukuno mukunda nawe munganya aranigumura yigumura nko igumura kuri televiziyo none ni iyo bana ngiyo byatsi ngiyo content no guterera rurega iyo content yo biryoshe nkuko kuno wabumaye content ya bien ati mugabo ufise ikibazo ico rero jewe wowe uranze cende umuntu premièrement ibintu ndabirimwo ufise intumbero kanaka ndanka umuntu anyexige cyane ibintu byo gukora mu gihe bidahuriranye n'ivyo jewe nifuza gukora muno muziki rero ari abantu benshi baba bakunda abantu bakoresha kugira baba manipule je nanje ntibikunda abanzi barabizi yuko jewe kitera kirirabura entre A na B nta rudome na rumwe ruhari ni soit iki rero wa muntu atantahura aza kubona yuko jewe ndi umuntu mubi kubera nanse kugendera kuri ritme yiwiwe kubera ritme yiwiwe itajanye n'ivyo jewe nifuza murambabarira vraiment ndakwaye inkorora nta kibazo rero ivyo bintu byaragiye birambloka ariko byaje mu nyuma siko byamye kuva kera bibaza ko byavuye kwigarira kugira bitangure gutyo byavuye ku bantu benshi bagiye barandira amahera bakugirira amahera wewe ego tukakorana ntuhembwe canke bakaguhemba igice canke bakubwira ngo amahera ntiyabonetse canke bakakubwira bene ivyo onye haragera igihe rero barabikora cane jare mugakora mugaheza kuririmba amahera yabonetse ntibayaguhe yo rimwe kabiri gatatu baratwiba baratugeseza banzurindire Lydia haje gira tugira ajya n'umusto n'abagira kahawoke muri bajya no hari bisuma canke n'ababakoresha biba yo ndiye kubivugasha numva no korira norira rira n'akanya kawe urakoresha impuzu yanje nini ndira essence baba banyimba rikare agigina hagati yacu umuntu ashaka kwishyira akamukorana ukazorindira ko guhemba amahera wapi ivyo muga bikunda kugira kenshi abakuru b'ama band iki niwe bakunda kugira bene ivyo bintu avyo canke naho banye n'ububari bakabaheranira bakabagirira ibintu vraiment dada nawe vraiment ubona nyine ko uwo nk'umwana w'umuntu vraiment uzi ko ari utetse ubuzima bwawe bwose mu muziki uravyumva utoshobora kuvyakira abaririmbyi bakazungurukana uzi gukora hanyu waza ngo muri bien no mu boss ukazumva haje undi muntu akora amahera bakashobamo akazi
Jare Lydia akorera kuri angahe je ndaje kuri aya kampe ego wow wiwi nuko nyene bimeze ufite abantu nkatwe twabaye hanze ko dutangara tugira wow nze mu kinama mukirama tuvuga usinambiye nipe usunipatie niambie namaboko kucyanyera ili umva ningene kavuga cyo kumena nawe ukagira we niko vuga nkuko pardon navyo ntushobora ivyo je aravyumva rero haragera igihe rero n'amakuru defensif bavuga defensif Ifaransa sinufa France urabonye ivyo wama kubigwano umva namandi ready kuburyo umuntu nayavuga afya numva umenga urumva baransuze baranyivye haragera igihe rero nitakariza atano nivyo babikorera Lydia gusa cyangwa n'abandi babikorera Lydia gusa aho no banabagira iki kuburyo babikorera je babikorera benshi bashamuze murandondera tubivuge mushaka dushira ko n'amazina oya apana wewe mvuza abandi nzogira anonyme kuri Instagram munipatie navyo bazokubwira mugabo jewe ntahura yuko umuntu ashaka kugira ivyo onye ama mu nyuma akira trapa nibisanzwe turabantu hari abantu bazi kukonesa kandi Lydia ndakubwira ikintu kimwe shaka yuko utahura no turahize ikiganiro je ndakunda kubwira abantu duhuye kandi ndazi ko namuna bikubwiye na ndeo n'inyuma ya kamera ni ndeo ya kamera derrière ya kamera iyo ufise itara ryaka uramaze ko niyo hari ahantu amatara ari rimwe rya kirindi ryazigeye usanga udukoko twinshi turi kuri iryo tara ryaka ni nk'iyo ufise ugaca ahantu igiti c'umwembe cabyiye ku myembe n'ikitagira imyembe abana bose batera amabuye kuri giti c'umwembe kandi uko kijya giti c'umwembe bagitera amabuye nikireka kwama ngo nuko bagiteye amabuye iryo tara ntirizigira ngo nuko bya bukoko bwagiyeko ahubwo ari iryo tara ryaka cyane bya bukoko bugapfa kubera ubushuhe rero iyo uri kurakora ikintu iyo uri kurakora ikintu ukabona abantu bariko barakugwanya abantu bariko barakubuza kuja imbere abantu bariko ntugihagarike bandanye jenda mwaje mugira munyubaka YouTube channel kanje natekereje muguma munera amabuye hana hari ya muntu uko mushaka natekereje nuko nzi yuko Imana yaguhaye nta wundi yagihaye kandi ntawe ushobora kukikwaka voilà mvuze ibintu biri profond ntawe ushobora kukikwaka birankoze ku mutima reka ndakubwire rero jo rero bivanye na histoire yanje nivyo nari nagenda camwo harageze igihe mbona yuko abantu bose banyanka data kuburyo je ntari parvenir kwishira mu bandi baririmbyi nabona ko bariko baramvuga nabona ko bariko barakritika kandi nubwo bitaba biri ivyo umve ko natwawe umutwaro kuburyo je ngiye andano abaririmbyi bariko bararirimba bitakunda ko ndirimba neza naje ntangura kugira ama demi-ton ama orgame ama contretemps kandi normalement atari komeze je nanitakarije icizere ku rugero hamwe mvuga ati ndabihevye kandi nageze no kubiheba mugabo mu nyuma ndavuga ati ko narabitanguye umwanya nawo nataye igihe nabikoze nataye umwanya ndabihebe ntarakora vya bindi nishaka gukora ico gihe rero hose sinabwabone nari fisi intumbero mugabo sinabwabone ico ushaka vy'ukuri sinabwakibone gushika igihe natangiye kumva abantu bamamagara bambwira ati Lydia uzotwigisha Lydia duha akazi Lydia cyuki wanje shaka bamakazi mugandi ko ndonda abantu benshi gasabe no ndaguha contact kahise okay ndavyumva ubuzi muri karaoke biragoye no musi ufise ejo bugiye atari muri bwabo bare buri sur nka za arena ubu bare buri sur vraiment niho ubuzi yuko ibintu bimeze neza uko aba boss bo batahura business ya karaoke urumva rero ndaba muri ivyo bihe bamwe bakampinga Lydia uku Lydia ntaririmba neza Lydia ntazi kuririmba ugasanga biko bivuga n'umuntu ubona vraiment yuko kintu na kimwe nima umuntu ubona yuko vraiment amwe yorenga uburundi ategiye mu Rwanda ngo tuvuge ururimi rumwe atoja n'imbere y'exprime ngo avuge n'ijambo ngo aririmba n'akaririmbo mu gifaransa kubera adashobora no kuzirimba neza cyangwa icongereza uruvyumva ugasanga niwe ariko aragushira hasi avyumva ariko ivyo mu nyuma ndasonda ndavyuka ndavuga igihe kimwe ndifata video ndiyumviriza nk'iminota ingahe ngo nisubizamo
nkavuga ati no ndiko nihora iki ngabona ama video y'abandi barindire nkavuga ati okay ni kwera ari naka muga ubundi numva umengo nta birenze nta byahata bavyumva nangora kuza ndi compare nangora kuza ndishira mu rugero gushika jaho nigarukanira gushika naho ndonka confiance tura kuvyuka muri jewe bavyumva mugabo still nubwo nabanje gukora negoma numva mbuzi ikintu kuko deja jewe iyo ntagira iyo mana ngo nkurire muri chorale imyaka yanje yose ngo ndi muri chorale ngo ndonke suivi hari ibintu byari kungora abantu baza kuririmba atanu bamwe bigeze baririmba bakiga gushasha umva ibintu byose bakiga gushasha je naje shikiramwo uko nakuze umwe aza afise talent gusa bavuga ati talent mais ntiyigeze yiga nta kintu mugo urumva rero nanje rero bo bakishobora nka chance yo kuja mu makorale ama band arankadra kuba muri band birankadra urakora cyane uragira iki uratera imbere kwa bivanye n'intumbero ufise cinanje nkaca ndabuka ukuntu namye ndi jenyene nikorana nkapambana nkaronka utuzi ubuzi bugahera nkaronka ubundi bugahera mukabo still nkaburonka bugahera mukabo naburonse nubwo ati au moins il y a des personnes babona yuko hari ikintu ushoboye bavyumva aragera n'igihe ari pasi ibintu kwera dada uwo muziki jewe warambabaje ibi vya karaoke byarambabaje ko narahuye n'abantu benshi banciye intege bakagira ama groupe bakambwira no Lydia nta n'indirimbo zingaririmba none nkimvira ati no abantu bashaka ndaziririmbire sifise abo dukorana ngo turepetane bashaka bazumvire he uravyumva nanje sinabona ukuntu ushobora kugira ivyo wanje jenyene muri groupe wanje dukorane nze ndabahereza umva ivyo byose byari ibintu binza mu mutwe bigatuma icyizere gihera ariko rero harageze igihe ndavyuka kugira nabivuze nkaza ndaronka uturanga intumbero nanihaye n'iki igihe cose nzokora ikiraka nzokikora n'umutima wanje wose no kwitanga kwanje kose kuko Jesse fise abandonderera abantwansha nkabo fise ngahari abantu baba bafise abanaka babashira mu bintu ugasanga bafise abantu usanga bamenye utuntu twinshi hariya na hariya urumva ku buryo bumvise kandi Jesse fise kweri usefipe sisefi nokuri mani kurance no mani zondonsa ubuzi yo nyene mu nzira zayo uravyumva kandi nubirabukurosereka apana ko ego nukuri je wase ubuzi bwose wakoze suko ngo urafise abakubwasha ca nibura kubigenza mu kuvuga ngo uwumbwasha wumve yuko hariho n'abaririmbyi muri twebwe ashaka kuvuga ati Lydia muri no misi nana ariko arakora reka ndamubwasha no mu boss kanaka urumva ngana wabakubereye umugisha muri uwo mwanya uravyumva rero je twumvuga bya bindi babandi bagoye hari abantu abazi yuko uririmba neza akanabikubwira mugabo ko rero umugenzi wa naka acamagara naka nyene gukora n'umugenzi wiwe kandi naje ariko no bikora rero bene abo bantu nibo ntigeze ndonka nukuri dada je sinigeze mbo umuntu w'abantu ku buryo ndonka ubuzi kwera nciye kuri naka canke jigiye cyose ahubwo uko mpambanaje sasa mpambanaje nampamaze imyaka ishika ku 10 irenga uri muri no mwuga ari we wigeragereza ari wewe ubwira ikintu kuri numva nyene no gutera intege kuko bishobora bake vraiment mwavyumvise abantu mutsura bakuri ya Gatective ushobora kuba uri umugwiza tungu ushobora kuba uri wa muntu hari abantu benshi mukunda kunyandikira jewe surtout ngo ndafise amera simbona hono yashira ugasanga hari impano z'ukuririmba zirahari hari abantu bakunda kuvuga ngo baririmbye ngo ntibagira discipline baririmbye ntibafise ibintu bafise biva no muririmbyi watumbereye rero hari vyinshi cyane mwavyumvise burya mu buzima kirazira gucika intege kandi mu buzima kirazira gucira urubanza umuntu kandi mu buzima ko ndazi ko hariho benshi babonye Lydia afise inda bavuga ati uwakiwe karaheze agiye ko umukecuru wo muhira mugabo muravye bebe apucu wacu umuravye urabona ko ari ubundi muntu urabona ko ari ameze neza aguwe neza n'umumama mwiza ndababwire kandi aririmba neza vraiment muguheze ikiganiro ndamuha umwanya aririmbe kandi turafite na surprise mugazo bibabwira ikindi gihe
ndamu mwanya aririmba neza ashaka kutibabwira umusura yibabwira aririmba neza ameze neza I mean je vraiment ndamukunda kuko connaissance son histoire yavuze agapande gato hari no ndavuga ngo je ndabinspira je nandi ndabainspira n'abandi bantu connaissance son histoire vraiment ari mu bantu banyaspira kandi batuma mbona ico ngira mereze ko urazi kufisa impano urazi ko ari indoto yawe kuvyaza umusaruro iyo mpano urazi yuko imana yagushize ku isi kugira ngo iyo mpano yawe uyikuze ukurize n'abandi impano ibiriko biraba muri kano kanya bikaguca intege amajambano bakuvuga ko ntakaguhagarika kuba indoto yawe urubanza abantu bagucira ntibigutume ubona yuko ari wewe arico uri ico imana yakugize kandi ico imana yagutungishije ugitungisha abandi so guys Lydia akasuni karuga imbere yuko duheze ikiganiro kuri turirimbira ikindi nagomba gusaba ndashaka abakobwa bazi kuririmba turi ngaha tuko pale baza kubona ikiganiro no bana bazi gukoma indurugo kwawe man tigerane banyandikire bakeneye abakobwa bashika 6 banyandikire ndakeneye umubatteur ndakeneye umusoliste ndakeneye umuririmbyi w'umuhungu tuko hapa ikiganiro bakirabe kandi mu bibwiririkane ndabakeneye banyandikire kuri 68 664 922 68 664 922 uwuzi kuririmba Sons of Sad ririmba canke atahafise uwuzi kuririmba abizi ko abizi canke ko rayimubwiye Lydia nanje ngaho nzoza ko ndazi ko nzi kuririmba zokumviriza okay ça je préfère umuntu atakaza afise okay ça yego umuhungu zo mukuzanira ndase umuneva rimba neza cyane Lydia non merci yo Lydia umuneve wanje none nzomwumviriza so ko basuzuguro gama none nzomwumviriza kwera je rero je uramaze kuvuga ndirimba muri douche sindaza muri douche wa sawa bandanya rero nuko ikindi naco guys abaririmbyi mes collègues tureke gucafuzanya please tureke kononera abandi hari gihe utera inkuru umuntu wibaza ngo koze ikintu gisanzwe ugasanga uramwiciye ibintu byinshi j'ai été blessé n'abaririmbyi dukorana benshi bagiye baranyononera izina benshi bagiye baramprovoka benshi bagiye baragira iki je vous pardonne ubundi je ndakundana nifitiye n'agatima gato inanzigo ushobora kujamo espace insuffisant nuko rero twige kuba mu kibanza c'uwundi ibisigaye rero ririmba rareremba ariko ndagwaye ka grippe ni bon ko wisigura iyo wisiguye biba bipfuye ndirimbe totomba totomba la yuzi anjali avec toi j'avais appris à pardonner akaririmbo rero nashaka mu Rundi uraturimbira zibiri akaririmbo ndagatuye abavyeyi okay spécialement à ma maman à mon papa à ma chère grande sœur à dada n'abandi bavyeyi benshi tuzinanye okay amashi ya contrat wayumvise mugabo amarira y'ubuvyeyi ibukwa gake wakirango ni coco wakirango n'umwotsi ihibabe umuvyeyi nabondogota amarira yiwe ava ku mutima acurirwa n'imisi yansikiye umutima gusa itanga wese akihebera biwe arizo n'uwo yahetse
arizwa n'uwo yatunze urukundo rw'umuvyeyi eka ntiruhera umuvyeyi n'amananiza n'umutwaro utoroshe ibanga rikomeye urariba nyiringata tarara umuvyeyi n'amananiza n'umutwaro utoroshe n'ibanga rikomeye urariba nyiringata. Uriko urandika muri studio yanje urariba nyiringata.